Reka subira ndabaramutse mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV monesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza. Nabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri mu micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi, abadukurikira bari mu makungu ya kure ndetse n'abari mu bihugu bibanye mwese ndabahaye kaze mu makuru yacu yo muri iri joro, amakuru abagiri wavuga mu mihingo itandukanye, amakuru menshi cyane, amakuru abari kuvugwa mu bisata bitandukanye haba muri politiki, mu nkino, n'iperereza, mu ndero, mu gateka kazi na muntu ndetse n'andi makuru yose abari karavugwa mu makungu ya kure. Ndabahaye mwiriwe, abandi nabo ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri no monesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba avyakorewe amatohoza. Reka rero subire ndabahaye kaze mu makuru yacu yo mwiri joro, amakuru yihuta cyane, amakuru ahambaye, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri iri joro kuri iri genekerezo rya 29 ruheshi umwaka wa 2025, amakuru ariko araturuka muri Etat Major ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi aravuga ko ibintu byasubiriye kuyangara, umutekano wasubiriye kuba muceye na cyane mu ntara ya Cibitoke. Uhagarariye igisirikare c'u Burundi Prime Niyongabo asohoye itangazo agabisha abajejwe umutekano gucungera imbibingo kuko imigwi yitwaje ibigwanisho yasubiye kwaduka mu bice bitandukanye ngaha mu Cibitoke. Intara ya Cibitoke ni intara ibandanye yumvikanwamo imigwi yitwaje ibigwanisho cyane ku nkengera z'ishamba kimeza rya Kibira, aho biri kuvuga ko hoba hari imigwi yitwaje ibigwanisho yasubiye kwaduka ndetse ngo ubu yatangiye kwirara mu banyagihugu, aho irimo irica abanyagihugu ndetse ngo ikanasahura n'amatungo. Ibi kandi biruko mu gihe n'ubundi mu minsi heze hamaze iminsi humvikanwa amakuru avuga ko mu ntara ya Cibitoke hoba hariko haratorwa ibiziga bitandukanye. Akarorero ngo ni ikiziga catowe ngo cari cyahambiriwe ku giti, aho bivuga ko ngo coba cagandaguwe n'abasirikare bo mu mugwi witwaje ibigwanisho wa FNL. Uyu ukaba ari umuhari uturuka mu Rwanda ndetse ukaba uri mu ishyamba kimeza rya Kibira nkuko amakuru aturuka mu ntara ya Cibitoke abishikiriza. Bikandi biruko mu gihe ngaha mu Burundi n'ubundi umutekano ubandanya utosekara na cyane muri iyi ntara. Ni mu gihe kandi umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye we agabisha abanyagihugu babwira ko ngo umutekano umeze neza, ariko akabarira ko bagomba kwicungera ndetse bakanacungera n'ivyabo. Ibi kandi bigaruka ko n'abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini, aho bavuga ko igihugu c'u Burundi kuri ngubu coba kigeramiwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Twovuga akaroro nk'umugwi wa Red Tabara. Uyu mugwi wa Red Tabara ukorera mu bumanuko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu myaka yaheze murabizi neza ko wigeze kugaba ibitero mu ntara ya ibitero mu Katumba na cyane ndetse ivyo bitero bikaba byarasize bisenzekaje iyo ico gice, aho abanyagihugu batari bakeyi bahasize ubuzima ndetse na bamwe mu ngabo z'u Burundi FDNB bakaba barahagandaguriwe. Murabizi neza ko n'ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD muri ico gice nayo yasambuwe nkuko amakuru aturuka muri ako gace abandanya abidushikiriza. Ibi kandi ibiruko mu gihe n'ubundi mu ntara ya Cibitoke humvikanwamo ngo isaha n'isaha ko hama hakizura imirwi yitwaje ibigwanisho iba iriko irahungabanya umutekano. Kuri ubu rero mw'iri joro Prime Niyongabo urongoye igisirikare c'u Burundi so itangazo ridahumuriza abanyagihugu, aho ariko aragabisha abajejwe umutekano gucungera imbibi bivanye nuko umutekano wasubiriye kuba mubi cyangwa se watosekaye ngaha muri intara ya Cibitoke nkuko bishikirizwa na bamwe mubegereye amasoko ari ngaho. N'ubundi kandi tubandandirije amakuru yacu mu ntara ya Cibitoke, ariko aravugwa umukenyezi yoba yirukanywe azirango kwikekwa ko ari mu rukundo n'umugabo ngo yubatse. Buramatari arakosora akarenganyo kakorerwa uwo mukenyezi. Cibitoke kwa 27 ruheshi uyu mwaka wa 2025 mu gikorwa ca shimwe n'abaharanira agateka kazi na muntu. Buramatari w'intara ya Cibitoke Kareme Bizoza yarahagaritse ingingo yiyamirijwe ya musitanteri wa komine Rugombo Gilbert Imanirakiza. Uwo musitanteri yari yategetse
ko uwo mukenyezi yirukanwa muri komine ya Rugombo hadakurikijwe amategeko, ibyatumye ndetse haba imyidogo muri ako karere itewe n'abanyagihugu. Mwikete inimero 531 akaburungu 05 akaburungu 336 akaburungu 2025 ryo kuwa 27 ruheshi uyu mwaka, buramatari w'intara yahagaritse ingingo ya musanteri nimero 532 akaburungu 05 06 akaburungu 46 akaburungu 2025. Iyo ngingo ngo yari iyo kwirukana Janine Uwizeyimana aba muri Marambo ya kabiri komine ya Rugombo aturuka ibugabira intara ya Kirundo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ubwa Gilbert Manirakiza iyo ngingo yari ishingiye kukuba uwo mugore ngo yadurumbanyaga umutekano mu kugendana ngo na Alfred Ntahimpera, umugabo yubakanye n'umugore biciye mu mategeko Yvonne Ndereyimana, akaba kandi ubu akorera mu Kigobe ca Barabu. Inyuma yo kwandika ingingo yiwe, musanteri yari yikoze ku mupolisi waho nyene mu ntumbero yo gushira mu ngiro iryo yirukanwa ry'uwo mukenyezi. Byahavuye bibyura icuka hagati y'indongozi zo muri iyo ntara. Yashimikije ingingo ya 33 y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi iha uburenganzira bwo kuba no kugendera ku butaka bwose bw'igihugu c'u Burundi. Bizoza yavuze ko iyo ngingo idakurikije amategeko ko kandi ko ngo ihonyanga agateka kazina muntu. Yibukije ko atamusitanteri numwe afise uburenganzira bwo kwirukana umunyagihugu muri komine atategeko yisunze ngo kandi ataningingo y'ubutungane yisunzwe. Mu gihe musanteri abonye ko ngo inyifato runaka ishobora guhungabanywa urugo, ategerezwa ngo kwitura ubutungane. Ntashobora na rimwe ngo gusubirira amusitanteri, niko buramatari asigura, agahamagarira indongozi ngo kuba maso kandi bubahiriza amategeko. Ifutwa ry'iyo ngingo ryarashimwe n'abashirahamwe aharanira agateka kazina muntu na cane cane abakenyezi muri iyo ntara. Benshi baribukije ibyabaye bisa ngo nivyo mu makomine y'Amabayi ndetse na Mugina, aho ngo hageragejwe kwirukanwa abakenyezi ngo kuko batavukayo, ariko ngo ntivyemerwa. Mu gihe abamusitanteri ngo bavyuka bagafata ingingo zidafashe, ni ihonyangwa y'agateka ry'amategeko ko riba ririko riraba. Niko navyo byashikirijwe n'umwe mu baharanira agateka kazina muntu akorera muri iyo ntara. Mu kurangiza, buramatari Bizoza yaragabishije abamusitanteri kuri ayo makosa bakora, abayahonyanga kandi amategeko ngo niko yabashikirije bashobora ngo yagabishije, avuga ko ndetse ngo baranashobora gukurikiranwa n'amategeko ndetse n'ubutungane. Ni ikimenyetso ngo gikomeye cerekana iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu na cane cane agateka k'abanyagihugu atakuvangura amamuko canka igitsina, nkuko uyu buramatari w'intara yabandanije abidushikiriza. Intara ya Cibitoke ibandanya yumvikanamwo amagogwa atandukanye, aho abanyagihugu bidoga bavuga ko indongozi zikorera muri iyi ntara zibandanya zibaboreza igufwa. Ni mugihe kandi habandanya hanumvikana ubwicanyi butari bukeya cyangwa se butandukanye, abanyagihugu bafise ubwoba bavuga ko ibiriko biraba mu ntara ya Cibitoke bihungabanya umutekano ngaha w'abanyagihugu. Ibi kandi biruko mu gihe ku rubibe rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo n'u Rwanda na cane cane aho igihugu kibanyi ca Kongo ndetse n'u Burundi bihurira, habandanya hagaragara ibiziga bitandukanye. Mu misi heze haratowe ibiziga by'abasore babiri bivuga ko ngo boba bari imbonerakure zari zivuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko bigavuga ko ngo zari zigiye mu kinyegero ngo zishaka kujabuka ngo zigaruke mu Burundi, ubwo bahanganaga
n'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Ibi kandi biruko mu gihe umutekano ubandanya gutosekara ngaha mu Burundi. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo yo murantunga leta y'u Burundi irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bagiye gufatanya n'igisirikare ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'imigwi yitwaje ibigwanisho nka Wazalendo ndetse na FDLR mu kugwanya umugwi witwaje ibigwanisho wa M23. Abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini bagaruka ku ngingo yafashwe na Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yo kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ngo bagiye gucungera umutekano. Bakibaza bati mbega umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni afata ingingo yo kujya gucungera umutekano w'ibihugu bibanyi mu gihe igihugu ciwe c'u Burundi kigeramiwe n'umutekano na cyane imigwi yitwaje ibigwanisho ibandanya itera igihugu c'u Burundi ndetse ikinjira mu mbibe z'u Burundi hatisunzwe amategeko. Ndetse banagaruka kuri iyo ngingo bakavuga ko ibingibi Perezida w'u Burundi yabikoze bitewe nuko hoba hari amahera yemerewe na Perezida wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Mu gihe kandi abanyagihugu b'u Burundi bo bashavuye cyane ku ngingo yafashwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kohereza abasirikare muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho abanyagihugu b'u Burundi bavuga ko abana b'igihugu bariko barashirira muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batazi ico bariko baragwanira. Mu gihe kandi n'abasirikare bagabisha bavuga ko ibyo bakorerwa na leta y'u Burundi yabohereje Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo batazi ico bariko baragwanira, ndetse bakanavuga ko bahahurira n'amagogwa atagira izina. Reka roshimire mwe mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko tubashikiriza yo mwiri joro. Ayiri joro tubaye tuyasozere ngaha, tuzosubira mu makuru azoba agezwe ko mu gatondo. Gusa reka shimire mwe mwese mwariko muradukurikira mu makuru twariko turabashikiriza, mwe mwese mwadukurikiraga muri mu mihingo itandukanye ngaha mu gihugu cyacu c'u Burundi, abadukurikiraga bari mu makungu ya kure ndetse n'ibihugu bibanye. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Rero ryari iteka n'umunezero ntange biko twari kumwe namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no muresha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV. Imuresha kure bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka rero mbashimire mwese, isango y'amakuru yacu ataha turaza guhura mu gatondo. Mwibuke kuba maso mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turi kuko turashikiriza kuri iyi mbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Imbonesha kure igerageza kubashikiriza amakuru utosanga kuzindi mbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Sango Barundi kazi, amakuru yacu y'ijoro tuyasozere ngaha, tuzosubira mu makuru araza kuba agezwe ko mu gatondo. Gusa mwibuke gukora suivre ndetse mukore partage ndetse na sabone kugira igihe cyose tuba tumaze gushira amakuru kuri iyi chaîne yanyu ari no yacu ya YouTube ya Isange TV aze aca arabashikira umwanya n'umwanya, maze ntimugacikanwe n'amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kuri imbonesha kuri yanyu mukunda cyane, imbonesha kure imwe Rudende ayo Isange TV. Ndabashimire rero murare aharyana.